rero ibintu byari byifashe muri zone ya Buringa mu ntara ya Bubanza mu gihe umushinga amateka Fabiano Bansijyanino yari yagendeye abanywanyi b'umugambwe wa Rwagasore kugira ngo baganire ibijanye n'amatora hari kuri uyu wa gatanu. Reka rero twumvize Fabiano Bansijyanino aho yagarutse ku bijanye n'ubukene bwugarije igihugu. Ifaranga ry'agaciro sweriga uno munsi n'iterasi kubera aho gusomanye amafaranga y'agaciro abari bayi yabayidoze twavyo ko yamuriye none ubona yuko byobaraye oya. Rero n'abanywanyi b'umugambwe Iprona bakaba bagize icyo bashikiriza. Turosaba ko kujya batuguma imbere udufata mu mugongo n'uwo bandanya ufata mu mugongo kuko nakare bavuga ngo ngabo zitagira umutware azitimesa tubere umutware rero bwite n'ubundi uje imbere wavuze ngo jewe nta bwoba mfise natwe dukeneye gukora nta bwoba kuko dufise umurongozi honorable Fabiano adutwara kuko nawe nta bwoba afise uko rongowe n'umuntu afise ubwoba nawe ubwoba nkawe kuko atugumiye nawe atugumiye. Twebwe rero turiko badasigana tubere natwe abana beza dukore neza ya ntebe ya honorable uyigumane igumane iwawe. Rero nashimye kuza kumviriza imigabo n'imigambi numvise wowe ni mugambwe uje ngaho nabona abo mugambwe umwe gusa sanje ari wo biyamamaza nabona niyo nta matora azoba ngaha muri intara tuzo hazokitoza umugambwe umwe hama tuzoba tugiye ko twari tumenyereye kubona hahiganwa abantu bahiganwa ari imigambi myinshi umugabo ubona umugambwe rero numvise umugambwe Iprona uje ngaha ndakumviriza ko zoba ari byo canumva imigambi n'imigabo yabo rero araje yego nta ngorane yewe ikaratwe twebwe abasene twarindiriye twumve iyo azodushira yewe rero naje uje kumviriza imigambi n'imigabo y'abari kwiba ariko bariyamamaza twebwe ubu tumeze ubu ntituramenya iyo twebwe rero abazotuhamagara urugendo umushinga amateka Fabiano Bansijyanino yararubandanije kuri uyu wa Mungu muri zone Mitakataka komine Bubanza mu ntara ya Bubanza nyene. Aha rero akaba yashikirije ko bariko bagendera abanywanyi kugira ngo babigishe neza ibijanye n'amategeko mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora yimirije. Reka rero no budusubiye twumvirize umushinga amateka Fabiano Bansijyanino. Tumaze ibisi tugendera abadasigana tubigisha ingene ibiringo by'amatora vyegereje tubahamagarira kuzoyitaba tubigisha amategeko tubyura akarangamutima k'umugambwe Iprona tubamenyesha yuko umugambwe Iprona wiyunze wasubiye kuba umwe wasubiye ku murongo wa Rwagasore by'amashami byaheze ubu twese turi ku kivi kimwe kugira ngo dushobore gukora matora yimirije Iprona isubire gutegwa iteka iyo mashinga amateka bakwiye bavyure amakosha ari mu gihugu batabara igihugu gisubire kuronka iteka n'iterambere. Ibi bintu byaduze ubusuma buri mu gihugu abacamanza barya imanza y'amayidoga mukuru w'igihugu dushaka yuko umwidogo mukuru w'igihugu afise ko ashira abantu mu mabanga bakamukorera ibitari byo. Dushaka yuko Iprona itsinda amatora kuko 61 aho batsinda he kwikukira. Dushaka ko dutsindira intahe yo kufuta burundu ibiturire ubwicanyi ubusuma mu gihugu imanza za ngondagonde eka Burundi busubire ku murongo mwiza gushika naho uronka izina ryiza mu makungu mu babanyi n'ububanyi dusubire turonka iteka ugwaruka rw'uno munsi rwama gwiyahura
rufata ingendo rujya kurondera ubuzima, igihugu gisubira ritoto, ubuzima busubire buboneke. Ibyo byose turabona yuko byabuze muri iki gihugu, kandi uko biri kose adutwara uno munsi ntigishoboye kwivyukiranya, oya ntibikunda. Mugabo ngo badasigana iprona mugabo iri mu gihugu no munsi, twe tubona yuko nariye twashubije hamwe ata mugambo wundi woshobora kuvyura iki gihugu. Twifuza ko kivyura ko twakivyura tugakura umugambo badasiganwa kura abarundi kwikimoko, kuza kujimanamba, kuza gusora amagi, kuza gukamira umuzungu. Iyo dushaka kuko nkuko yabivuze Nkeshimana ati twakiza abanyamahanga zokira ibinyamazungu, nukuvuga turiwe na bene wacu uno munsi abarundi bari nyuma y'igihe bariko ntari kwikukira, kandi abaturiye nabone nka bene wacu. Twifuza rero yuko umugambo w'iprona usubiza iteka abarundi, ukaronka intebe zikwiye kugira ngo ushobore kuba uri muri leta mbere unayitware n'amatora azokurikira yo muri 2027. Tumaze gufasha umukuru w'igihugu ko twaronze intebe nyinshi mu n'amashinga amateka, twitoza tubatanga umukandida azotogwe arongora igihugu gisubire gisasagaremo amata n'ubuki, gisubire kibe igihugu c'abarundi biteka. Urabona ko ubu byarayangaye, nuko rero twaje kukaburira abanyamitakataka tubigisha tubibutsa ibikorwa by'amatora byimirije, ubu twabikoze tugira amahoro. Abadasigana rero umugambwe wa Rwagasore bakaba rero bavuga ko nabo nyene biteguriye amatora kugira ngo hagire impinduka ishobora kuba cyane cyane mu butunzi mu gihugu cy'u Burundi. Nabo nyene tubumvirize. Amare icyizere natwe dufise, twe turazi kitashobokera abana b'abantu kumana aho birashoboka. Ntasamuraga w'igihugu abaho, Imana yitegereza gushikiriza ubutegetsi iciye kuri we wese ashobora kuvuga ati uwo muntu ashobora kugira akamaro abarundi n'Uburundi. Amare natwe rero tubijeje, twe twiyumvira turi ku kive, turiho turigisha, kandi turazi ko bizogenda neza, ko atangorane n'imwe tubona ihari. Nayo ubwoba iterabwoba ryege tunazi ntiriwe, wanka gusesera amaraso kuri ukasesera isingwizi karikatirwa n'imbwa. Jijuka araba ibyo tugezemo. Umuyefu Bahari ubuye ari mu bukene udasanzwe. Twatewe n'iki nuko abo twatoye abanyagihugu benshi batoye batakwirikije imigambi bari badushikirije. Akamo twatiwe n'inama y'Episkopi Gatolika y'u Burundi muri Forum Nationale y'Urwaruka yari yahuje ibihugu bitatu by'ibiyaga binini hariya muri diyoseze ya Ruyigi. Rero dutera akamo nk'abajene mwitabire politike nk'abajene b'abakristo, mugende mujane umuco mu gihugu, muri leta no mu migambi. Rero twari bake bamwe barasanze mu yindi migambi, nanje ishima mu badasigana bayiprona. Murabona ko ibibazo biri mu gihugu ni byinshi. Nukuri aha bahari bamaze imyaka itari mike. Ubu iyo bariko baravuga ngo intwaro za kera, abari ku butegetsi no muzi baraniyumvira mbega izo ntwaro za kera ni nabo bariko barivuga ngira kuko nabo bamaze umwanya munini ku butegetsi. Muga hari ibibazo tubona ko byananiranye. Ivyo bibazo rero umugambo w'adasigana iprona urabifitiye inyishu. Ibibazo by'ubutunzi, ibibazo by'iterambere. Turashima umutekano uriho, turabashima kuri ico gisata cy'umutekano n'ukuri umugambo uri ku butegetsi n'abatware n'abaduserukira muri leta baragerageje umutekano. Muga hariho ibibazo bitaratora umuti. Ivyo bibazo rero umugambo w'iprona urabifitiye inyishu. Hariho igitabo umugambo w'iprona wateguye, tuzoza tugisigura mu minsi zo twatanguye ya minsi honorable Bakijyanire yavuga,
tuzana ikibazo ku kindi n'inyishu bijanye kandi abantu bo kubishira mu ngiro turabafise muri iprona twarabashize imbere ku ntonde z'abazokwitoza. Honorable yababwiye ko twasubije hamwe adasigana mu mpande zose. Ubu unye turabadasigana bakwirikiza iragi rya Rwagasore twese, nta ruhande ruriya. Twasubije hamwe muri rya ntumbero yababwiye kugira ngo umugambi w'iprona ugire inguvu zo kugira intererano, gutanga intererano ku bibazo bihanze igihugu. Uko gusubiza hamwe rero kwaragize ivyamwe biboneka, duhere ku ndongozi z'umugambi ku rwego rw'intara, ku rwego rw'amakomine. Ni naho havuye ko Honorable Wakijanino ari wacarongora igisata ndemesha mugambwe mu ntara ya Bubanza, kandi kubera tuzi ko ari umushinga nawe w'ijunja n'ijambo w'injyamuntu atatinya kuvuga ukuri ngo nakaramwumva canke nakaramwumva. Twaciye tumushira ari no ku rutonde rw'abashinga amateka mu ntara ya Bujumbura. Nuko rero bisanzwe bitunganijwe muri uyo mugambwe, indongozi zose ziriko zikwiragira igihugu kugira ngo zigishe ibijanye n'amatora. Rero na Fabiano Bancijanino co kimwe n'abandi akaba yama agenda ajanye n'izindi ndongozi z'umugambwe wa Rwagasore.